Twasavye rero abantu ma ONG ma entreprise yigenga no muri leta n'abantu ku biti vyabo turabasavye muze dukorane turavyugura icese ko dutanguye kwakira ama sponsor dufise ama offre meza donc hariho ama offre usanga umenga arazimvye muga ama offre yacu no mwaka nukuri nta numwe atazoyashobora donc na ama offre guciro gito service nyinshi d'abord nta munyamahanga arimwe ese aho nta kantu k'umuco wacu mwumva wosanga ariza ngo kuri afishe ngo haguma haza babandi ega niyo system ifu kuyikuraho igiteramo ca Pole ni babandi igiteramo ca Naka ni babandi lasiko yateguye igiteramo ni babandi mugabo navyo sivyo ono separo system ibiri behind rero rifuka abantu aribo bitorera abaza kubaheza umunezero kuri tere niyo mpamvu nta yindi afishe kera niho bagira ama afishe bakamanika mu gisagara cyose twarabonye n'abakandida twebwe bamanitse igisagara cyose ama afishe mugabo baronka abantu babiri babatora mugabo mukomboza atanamwe yigeze yafisha mugabo yashize ingufu cyane muri grand sinzi kumwe muri communication mukomboza ingene yari imeze tukabona yaronse abanywanyi baramutora kandi yabaye wa kabiri ni Bujumbura niyo kuri Cancer de Près nihanganye gato ibyo turimo none avuga ati kibazo cyanje ni iki d'ailleurs ma brain manini genre turabona ibintu birimo nka parody surtout urabona ko biraba binini ari ukuntu byagiriye communication nziza namwebwe mukaruhurirwa mugakolabora n'ama media atari no munsi gusa buryo communication yoba ari continuer ku buryo ikintu kibici wacu ibyo yumva bari byunguka sivyo ko nta bintu ngurumva ngo ni Black FM ngo dufashanye oya baje no munsi muratuye ibyunguka mugabo n'ikindi gihe bwa tubandanye byo navyumva bwa ntimuvunike dukeneye kumenya yuko hariho ibintu kiriyandira apana gusa fitwa festival comme ça naho tavyunka byo babirimwo mugabo kibici wacu tukeneye kumenya ikintu cyo tuma hari abantu yo bumvise ati abantu runaka babirimwo natwe twatubijamo sivyo bikaba byine binini lakini kumenya ico kintu cyo tuma iyi festival iba gwacu iba nini ibi igihugu comme ça bibitere n'intege abandi ko kuri tesi so kimwe no mu kinama tesi n'ahandi hantu murakoze nikiyo tukima kajagari mugabo ndibaza muri abahinga inyishirimo urakoze cyane reka ndagushimire cyane simbizi icambere na mbere wavuze ati mbega koko turabona neza rero mwese mumeze neza nkuko mwabibonye twabatumye ko bamwe ntibarashika mugabo kandi nitwoguma twese turindiranye reka bamwe baraza gushikiramwo bivanye n'umwanya baza gushikiramwo abamaze gushika cyo rutangura nuko nko mubona ngaye imbere turi kumwe n'abantu bashika batatu nanje wa kane harimo directrice wa Black FM wanose undi ni Igianeza kazi Ahmera abatira kimura munsi reka ndamuhe umwanya acagira ko yakira nabagenzi be kandi acagira nakajambo atubwiye murakoze cyane ubwa mbere na mbere mbanje kubashimira kubona mwashoboye gushika hano ku mazina nitwa Igiraneza kaze Ahmela nkabandi umuyobozi wa Radio Black FM kuri uno musi rero tukaba twakoraniye ngaha mu ntumbero yo kwitegurira Black FM Festival deuxième édition nkuko mubizi kugira tubaho umuco uko itegurwa ry'iyo festival riko riragenda mu mwaka wa 2022 Radio Black FM yateguye festival yabereye ku kibuga muri zone ya Kinama. Iyo festival ikaba yitabiriwe n'abaririmbyi batandukanye abagira utugenegene n'abene gihugu bakaba barayitavye mbere ari na benshi. Tukaba twararyohewe n'umunezero waranze Black FM Festival première édition. Iyo edition ya mbere yari 6 novuga yuko yari 6 kuri twebwe nka Radio Black FM ariko uyu mwaka twagiriwe wakwe kandi ryo gutegura iyindi festival akaba ari deuxième édition ni kuvuga Black FM Festival edition ya kabiri aho tutari mu baririmbyi gusa n'abanyempano ariko tukaba twahisemwo gushigikira imwe mu migambi y'iterambere y'igihugu nkaba mboneyeho akaryo ko kubereka abari mu gikorwa citegurwa rya Black FM Festival iwafu bwanje nkaba ndi kumwe n'umushinga naye Ding Rugamba
akaba ari we muyobozi wa Black FM Festival edition ya kabiri. Iburyo bwanje naho nkaba ndi kumwe na Miss Dira, nkamenyesha yuko kugeza uno munsi turi muri partenariat turiko turakorana na Miss Dira muri Black FM Festival. Mbere akaba n'ibindi bikorwa bitandukanye tuzokorana muri kazoza, na cane cane mu mugambi wiwe wo gushigikira abakenyezi no kubateza imbere. Reka mpijambo umuyobozi wa Black FM Festival kugira ashobore kubabwira vyinshi kutegurwa giyo Black FM Festival. Hama cyo tugaruka turabe Miss Dira nawe kugira ashobore kutubwira ati mbega uwo mugambi wiwe uzoba umeze gute mu iyo tegurwa ya Black FM Festival. Ku mazina ko yavuze nitwa Rugamba Aster Anderson, nkaba narihaye kandi kazina ka Dingi Rugamba. Mugabo Dingi ni nawe Rugamba nyene ni mu kindi kirimo. Donc bariko barabivuga, iradio Black FM yateguye festival Black Film Festival ije kunshirigira kabiri. Ni festival ifise kisiguye, ifise ahe ihuriye n'abantu bose bakunda kwidagadura, abantu baryoherwa. Alors rero banyako bamenyesha makuru muri hano, partenaire bacu nabaje gutembera ko araho mbona bamenga baje gutembera, ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Numunezero ntangere kuba inyuma y'imyaka hafi 2 n'amezi ama edition abaheruka ntiyabaye mu ikaba yongeye kuba. Black Film Festival mu busanzwe ni iki mijambo rimwe. Black Film Festival sigiteramo gusa kuko harabona batwandikira ico giteramo kizobera hehe. Black Film Festival ni sabukuru rihurikiyemo ibikorwa bitandukanye. Ivyo navyo ahakuru usanga bihuza abantu, abanyempano n'abafana babo. Kubera yuko iradio Black FM mu ihangiro ryayo yihaye guteza imbere imico n'akaranga, abanyempano abo twokwita mu gifaransa les ICC, industrie culturelle créative, abo nabo n'abantu bazimvye. Umufana wa Roriro kugira mubone bimusaba amafaranga menshi, umufana wa Mukombozi kugira mubone musaba amafaranga menshi, kuja mu giteramo ca Kidumu, kuja mu giteramo ca Linoji, cha Bface, usanga umufana bimusaba amafaranga menshi kuko n'abantu bazimvye byo murabizi. Alors rero Black FM yiyaranja basi rimwe mu mwaka igafata wa muririmbyi kamuhuza n'abafana biwe, swati kuri gusa cyanye ku mafaranga mugane waraho ngo atera umworo gutwenga, amafaranga make ashoboka. Ni muri ntumbero rero Black FM itegura isabukuru rya Black Film Festival kugira ngo ihuze abanyempano n'abafana babo. Abanyempano babo murabizi bari mu mice myinshi, abaririmbyi, abatamvyi, abanyavyese, abakora amakomedi n'abandi batandukanye. Alors uyu mwaka rero intumbero nyamukuru ya Black Film Festival no mwaka no guteza imbere umuco w'abarundi, gushigikira impano nshasha n'izakera. Kubera iki izakera zishasha? Ni kubera hariho ama generation muca mubibona mwe muri amesha makuru murabizi kuturusha ngo generation ya kera ngo nashasha, mugabo bose bari muri industry imwe. Haroka no guteza ubumwe, bo gushira imbere, guteza imbere ubumwe n'iterambere mu gwaruka biciye mu mpano. Uyu mwaka rero muri festival ya Black Film Festival harimo ibikorwa byinshi tuzokora. Nkuko mubona Miss Dira hariya afise mu minwe aza kwisigura neza igisata c'umugambi w'umukenyezi usaba umutahe muto, ariko akaba ari umugambi mwiza uri realizable. Muri mwaka rero Black FM ibicikije muri Black Film Festival izoha agashimwe imigambi 3 myiza. Ya mbere y'abakenyezi isaba imitahe mike kandi imigambi myiza isobanutse. Ico ni cambere. Agashimwe kazotangirwa kuri terrain ya ETS Kamenge le 26
z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Harimo kandi na grand concert izoba uwo munsi nyene wa 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Iyo concert izobera kuri ETS Kamenge kugira ngo abatari bakimbara hazi, abatazi nabo amasport ariko arazunguruka n'imbuga bamenyesha amakuru ko badufasha nabo gushimira, abatazi bazohamenya biboroheye. Harimo kandi ico twita street rap. Hano nabonye Kivodo n'umuraperi, n'umuraperi. Hariho n'abandi ngaha nzi b'abaririmbyi. Abaraperi rero mu Burundi suko bibagiranywe, suko badahabwa agaciro, baragafise. Mugabo hariho abandi baraperi umenga bari bagiranywe. Sinzi ko mukunze kubikurikira, usanga abarimvyi bakomakomeye ku isi abenshi bari abana bo mwibarabara, babita ngo ni za mayibobo, kubera ko ibarabara umuhanda mugani w'abaraho mu makatiye ngo umuhanda ubitse impano nyinshi ziri mu muhanda, ziri mwibarabara. Alors bifuko tuzisanga aho ziri kugira ngo tugire tuzidekuvure. Ni muri urwo rwego rero nabo tutabibagiye. Rero street rap izoba kwigenekezo rya 24 kwezi kw'indwi nyene. Izobera mu bibanza bitatu: kw'isoko mu Kinama, kw'isoko mu Kamenge no kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura. Ukuntu bitunganijwe sukundi, hariho abarapere bagiye baba mbere muri Black Friday Hip Hop ica kuri radio Black FM 24.9 ku munsi wa gatanu. Bimaze umwaka biba, burindwi harabamwo uwa mbere, burindwi hakabamwo uwa mbere. Hanyuma nyuma y'umwaka hariho batatu ba mbere rero. Gira muca mu vyumva uko vyagiye birakurikirana. Abo batatu ba mbere nibo tuzokwifashisha, tuzokorana plutôt muri street rap kugira ngo bamotive, binspire n'abandi bataronka aho bavugira, bataronka aho barapira. Parce que rap message muca mubibona. Uwo munsi rero kandi ushabaho n'igikorwa ca Zero Déchet. Donc kiri muri rwa rukurikirane rwa Zero Déchet, gusukura igisagara. Tukibamwo, niho dukorera, niho tuba, sivyo, niho duteramira, niho turyohererwa. Ifoko rero tuhategura tugira isuku y'igisagara mu buryo buke. Mu buryo buke bose bashobora gushobora n'ubwahe no gushika ku kibanza swati aho uba canke imbere y'inzu yawe bakora isuku. Twebwe twimbere yuko tuzogira tuzomobiliza abantu, kandi tumaze kuronka benshi biyandikisha koza kudufasha kuri gusa kugira ngo dusukure ibibanza bitatu. Hazoho kandi na street dance. Sinzi kubibuka kera hano Bujumbura hageze ko himigwa imyinshi y'abadanseri, myinshi kabisa, kuburyo aho honywe hawa kuri club y'abadanseri. Sinovuga yuko vyahagaze, mugabo umenga barashise intege. Sinzi ico bivako, nta gerageze kwidentify ingorane hari kuri bo, usanga bose ni question ntibaronka aho biyerekanira. Alors rero uwo munsi wa 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 hariho na programme y'abatamvyi bo mwibarabara. Street rap ni ikintu ciza kubera impano so kuririmba gusa, murabizi abatamvyi barafise bararonka amafaranga, barabaho batunga imiryango kubera ko batamvye. Donc nawe n'umwuga rero wo gushigikira. Ivyo ni ibintu bitatu zokoreramwe muri umwaka. Hariho street rap, street dance, Zero Déchet, le 24. Hanyuma le 26 azoba ari giteramo cagakura kubera iki? Hazoba hariho abaririmbyi maze sibona amafisha asohoka kamwe tubiri. Amafisha rero yagiye asohoka buke buke, siyo yerekana ko abaririmbyi ari bajya nyene, no, aho n'abandi vuba muza kubona. Mwa kugeza no mwanya abemeye guterera nage benda nabashimire mwese ahari kuri ekran yiwe kararaba mu mutima ashimire bano baririmbyi. Hariho Natasha we yaciye yemera ati jewe nitikindege nca mpindura, cikirukira komeye, nta woreka kugishigikira,
hariho Mukombozi, hariho Vishulov, hariho Melanin Boy, hariho Kiriku na Double J, hariho Mr Champagne, hariho Linoji na Monia Fleur na B-Face mukanya afishu irasohoka n'abandi bihumbi. Tubashimira kubera kuko bantu baririmbye nta mahera twabahaye, ntagiye umuntu azova afata mu kanigo ngo bahawe amamiliyoni, nta mahera twabahaye. Nabashoboye gutahura ico iradio imaze vy'ukuri muri carrière yiwabo. Hariho n'abandi babishimye mugabo bagasanga baramaze gufata amakontra handi hantu, nabo turabashimiye cyane. Reka rero mperaheze ndababwira muri 2020 niho haba festival ya mbere. Dirisisi yakivuze kidogo muga ntiyakibandanije. Twashoboye kwakira abantu 12,000 kuri terrain. Ni concert yabereye kuri terrain ya football mu Kinama. Ejo ndiko ndakora kino cegeranyo hari waciye ambaza ati abantu 10 mwabiharuye gute? Nawe mu kibaza biroroshe. Abantu bazi ibintu byo kubaka ibintu by'amazu imetero kare, abantu bahagaze muraza abantu bajemo kuba bangana. Ndabesha mushake muje kuwingangurukana bumenyi mu bipereze musha mubibona emetre kare abantu bahagaze ige space bakayisiga tere ya Kinama yari yuzuye no kumunwa sinzi kifise umunwa mugabo yari yuzuye uravye kuntero ingana urumva ushobona abantu bari bahari avec des estimations je navo ntitwegizagere cyane mugabo ivyo biharuka uko bivuga nimba abahinga babishizeho batihenze twebwe abantu 12 twarabakiriye kuri internet naho hari abantu barenga 2000 bako bikurikirana ikibiriraho twabiharuye gute imbuga zadufashije nkuko mwajinga aya nasavye ama statistique datera yasanga barenga 2 million candarondesa par défaut ngomiza kuri 2 million ntaco nimuzi kubaza rero ngo abantu wabaharuye gute ngo ndikunda parashite sivyo nuko vyagenze. Donc rero uyu mwaka twiteze ibitangaza kubera iki turiteguye abarinzi ba Ristede equipe iri ready Black FM yikokoye kwishoboye kose twebwe tutikubaha ibintu biryoshe ibintu bimeze neza muzovuga muti bidifera n'ivyabaye muri ya myaka. Ngira ko ndanashimira umubosi wa Black FM uko siyishira hamwe niyo umuntu akora kuti ciwiwe no umuntu sacrifice akitanga mugabo nawe uravye ni kubera yuko nawe n'umunyempano urumva ko abarika aritangira ibintu akunda cyane. Intumbero nyamukuru uyu mwaka rero nce mperaheza no guteza imbere umuco w'abarundi n'abanyafrika muri rusange. Kubera iki uyu munsi abantu batamba amapiano abartiste bacu bakifuza kuri amapiano kuki batogira umudehundi ntawo haringira ntawo hari mugabo kameme bakagira nk'umuduri w'u Burundi par exemple ugashika no muri Afrika hose no kwisi yose harimo gushigikira abaririmbyi twe toshigikira kubera iki muri bano baririmbyi bemeye kudusupportinga twaremeye kubahana twebwe support y'umwaka wose atakintu batanze murabizi no munsi biragoye amaradiyo arakenera kubaho arakenera iki niki hari ibintu iriya de réalité tuzivuze bashavura mugabo fo kubimenya amaradiyo natunzwe n'ijambo namwe mu yera arakoresha uburyo rero uyu mwaka abemeye kudusupportinga natwe tuzoba support y'umwaka wose. Harimo kandi guteza imbere urwego wanje hari ruhuyemwo n'abantu bafise bahuriye n'umuziki. Kubera iki aba journaliste n'abanyempano bakwiye guhegwa ko mugabo usanga rimwe mwaji double gupromotinga abandi banyempano aho uri yo kwipromotinga sinzi ko ndiko ndabesha mwebwe na mwebwe abemera kudufasha ubuzo bakene support yero yose azobahawe karibu kuri Black FM. Hariho gukomeza ubucuti ubumwe mu baririmbyi abaririmbyi bahuriye ahantu akenshi baraganira bakayaga bagahana ivyiyumviro bakeshanja kumbure hashusha kutazi mugeze akakikubwira je nigeze kubaza nti kubera iki
amamedia amwe usanga ari beaucoup suivi, ayandi umenga nibisanzwe. Waja ku muntu ariko ari beaucoup suivi wamubaza ngo bana ngo biragoyesha ntakubwire mikandabesha ntakubwire ngo biragoyesha. Twebwe twiyemeje yuko habaho ubucuti bukomeye kandi buri seri apana mwe byo kubeshanya mu bantu bose abanyempano bari ngaha mu Burundi n'abari hanze. Rero nagira nisabire, nagira nsabe abamenyesha bakuru muri hano ndabahereko mudufashe kumenyekanisha ino evenema. Ino evenema si nyungu ya Black FM. Ngira murabizi mwese mu kibano ushobora gusanga wewe ahantu ba utashe usimba nk'umukokwe, sinzi ko muvu umukokwe ikigoro canke umukorogero nk'uwa 5 metres, ukaba wohusha bakorokeraho umutuga cumena. Muguba n'abantu bakize baca bubaka akantu mucako hacaka imiduga yiwabo nawo gatambukira ko direct mfasirima, urumva. Donc Black FM niyo hamagara umu artiste akahakura andi ma connection, canke gahamagara umenyesha makuru canke mu comedie akahakura andi ma connection, ndisi ni atiri imbere azovuga ati haramenyesha makuru nge bagiye bampamagara nimba Black FM bigizemo uruhara namwe uko bigenda kose muzoshikirwa. Donc mbere kwamenyesha makuru mudufashe kumenyekanisha ino evenema. Nta mahera dufise mugo tafite ishaka ryo gukorera hamwe. Cimpamagara abantu bakora ivy'iwabo abikora twabo, hari hama wenjeri ngaho mu kino gisagara ca Bujumbura mu Burundi akeneye kumenyekanisha ibintu vyabo. Ubu ni wo mwanya wanyu mwiza. Tuzokwakira abantu barenga 200 kuri ETS Kamenge. Gira muca mumva impamvu parce que ne evenema irimwe abartiste benshi kandi beza bakomeye. Nujya mutarabona kuri affiche maka kukanyuma tuzoguma tumusongako tumusaba tumwinginga tumusaba aje kwireka abafana bamukunda kuko umuntu yatumye ronka urubuga ruriko aba subscribers 400-300. Uwo muntu fuko nabasa umunsi umwe rimwe mu mwaka umuha chance yo kubona. Tuzoguma tubasaba tuzoguma tubasega bose baze. Twasabye rero abantu mahonje ma entreprise yigenga no muri leta n'abantu kubiti vyabo turabasavye muze dukorane turavyugura icese ko dutanguye kwakira ama sponsor dufise ama offer meza. Donc hariho ama offer usanga umenga arazimvye muga ama offer yacu no mwaka nukuri nta numwe atazoyashobora. Donc na ama offer guciro gito service nyinshi. Cyese bidi jambo wari impaye nonge ndabakengurukira abashuye kwitaba kuza kudusupportinga. Muri abantu bagaciro, muri abantu b'abanyavyubahiro, mwese Imana yabahezagije ubwenge bwo kumenya gufyonda ivyo mufyonda amakuru agashika kwisi yose. Ngira ngo no mwijuru Imana ibahezagire. Urakoze cyane Rugamba. Nibaza yuko nka vyose yabivuze ariko araza kugaruka kugira ashoboye kubishura utubazo tumwe ndazi yuko mufite ibibazo byinshi. Reka rero candaba iburyo bwanje hari Miss Dila kugira nawe ashobore gusigura mbega umugambi we w'abakenyezi nawo uzokwinjira muri festival muri Black FM Festival gute, mbega hazokogwa iki? Madame Armela kuba umpaye ijambo. Rero nkuko Madame Armela yari yabivuze muri cadre ya Black FM Festival 2nd edition, un concours est organisé pour encourager l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat féminin. Iyo concours ikaba ivisa gusoutenir les femmes bafise un projet. Il nécessite un financement de petit capital, mugabo avec un démarrage d'un appui technique. Donc, c'est objectif yo récompensa no kwidentifier ama projet atatu y'abakenyezi. Tout d'abord, l'autonomisation des femmes ni ikintu kiri important cyane, surtout mu kino gihugu cacu. L'autonomisation des femmes irakenewe gose kuko ushobora gusanga hariho umukenyezi afise impano, afise projet,
akeneye kuyikorerako mugabo ugasanga nta moyen afise, ugasanga nta afise yitura. Rero iyi Black FM Festival second edition novuga ko ari nka opportunité abo bakenyezi bazoba baronse kugira ngo berekane bashire hejuru iyo projet yabo bafise. Tukaba tuzokwakira mu masecteur yose, ikaba zo ari mu masecteur ya agriculture, élevage, artisanat, mode cosmétique, service, digital, éducation, culture, environnement et recyclage. Abakenyezi bo ngaha mu gihugu cacu turazi twese ko babishoboye ivyo vyose. Turazi yuko bashoboye agriculture, bashoboye élevage, bashoboye kudandaza, bashoboye na couture, barabishoboye ivyo vyose. Rero en raison y'iyi Black FM Festival hazozamwo abo bakenyezi bazokwerekana impano zabo, hama jury izoba ihari izocaguramwo batatu, amaprojet atatu ya mbere meza. Ikaba ari nayo yari projet yanje mu gihe natorwa nka Miss, ikaba yari na opportunité nziza cane kugira ngo iyo projet ishobore kuja mu ngiro. Ni ikintu gikomeye cane guteza imbere umukenyezi, twese turabizi ko ari ikintu gikomeye cane kandi ari ikintu ciza. Rero ntitwibaze yuko iyi kategori yagiye nko muri Black FM Festival ari ikintu gisanzwe, ni ikintu gikomeye cane, turagishima kandi turashima kuba Madame Armela na equipe yao na Monsieur Ding bashoboye kuvuga yuko bagira bacentekremo muri Black FM Festival second edition. Rero muri participation candidature iza kuba lance uno munsi nyene après iyi conférence de presse, hama hazoce haba twe tuzomenya ingene abakenyezi bazokwiyandikisha. Hari naho tuzobasanga sur place kuko Black FM irafise equipe ija kuri terrain imisi yose kuja kuraba abo bakenyezi. Hari nabo usanga bari mwibarabara mu ugasanga bafise un projet, barafise ivyo ko baradandaza, ico babura n'umutahe gusa, ico babuze naho kubikorera n'abantu babafasha, ni opportunité babuze. Rero muri uwo mwanya iyi Black FM Festival second edition ni opportunité nziza cane baronse kugira ngo bashobore kwerekana iyo mpano yabo, yo projet yabo bafise, projet iri très important yubaka, bayishire hejuru bayikore kuko muri uwo mwanya nitwa turiko turaraba iyo zombi projet zitatu zizoba zatsinze, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro ku gihugu, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro kuri abo bakenyezi. Si projet zose usanga zifise akamaro mugabo ani projet azi no kuyidefenda aho namarame turashima. Rero hariho na makomize amaprix twabwiye twege nka Black FM, nka Black FM radio, tuzogira ico tuterereye, tuzogira ico tubafashije muri ayo maprojet yabo. Si ico conyene, nkongera nkavuga yuko nshimiye le grand boss kuba nawe nyene yaravuze yuko la Black FM Festival ushobora kuja muri kategori yabo bafame ikabafasha, ko mva hariho deja na equipe ija kuri terrain ikagenda ikaraba abo bakenyezi n'aya maprojet yabo ahari. Rero objectif nabibabwiye ni l'autonomisation des femmes, kubafasha kuautonomiza que ça soit financièrement canke muri société, kuko biragoye cyane yuko umukenyezi yenteka muri société iri mu gihe aba adafise ico ariko arakora gifise impact. Rero iyi Black FM Festival second edition ni gupromotinga l'entrepreneuriat féminin local à l'impact socio-économique, no encourager l'autonomisation économique des femmes. Rero twese tushire hamwe, abariko barabikurikirana, abariko bararabira muri izo écran zabo, mumenye yuko c'est pas seulement que harimwo ivy'impano, c'est pas seulement que ari festival, sina festival kuko murumva yuko iraterera irafasha impano kuzishira hejuru. Mumenye yuko harimwo n'iyindi kategori, si kategori y'umuziki gusa, si kategori yo gutamba oyaha, harimwo n'indi kategori yo gupromotinga l'autonomisation des femmes na entrepreneuriat féminin
kuri impact iri socio economique. Rero mwese mugira ico muterereye, dufise ama ONG ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ashobora guterera, dufise abantu benshi, amasantre menshi ashobora guterera muri uwo mugambi. Rero iyi ni opportunité nabo nyene yabo yo kumenya yuko bari ku kivi, nabo nyene yuko barakora mu gushigikira imigambi y'abakenyezi bari mwa kino gihugu. Rero twese tumenye yuko umugambi w'abakenyezi twese turawufisemwo uruhara, si kubona yuko gusa umukenyezi abonye ateye imbere mukavuga ati reka tumureke. Hari igihe musanga akeneye n'indi support yanyu, hari igihe musanga akeneye n'ubundi buryo, ntaba yateye imbere gusa canke yatanguye projet yiwe gusa kubw'ubusa, abakeneye n'indi support. Hari nabo musanga bafise ayo ma projet mugabo kubera ko un manque d'équipe et un manque de matériel, un manque de financement, ugasanga arabuze iyo projet iyayijana. Rero twese tumenye yuko iyo projet iraturaba, ntiraba gusa Black FM Festival Second Edition, oya iraturaba twese. Black FM Festival Second Edition ni kuzokwerekana ayo ma projet yuko ahari, yuko nabo bakenyezi bahari, kandi yuko dufise nico dutegerezwa kubafasha. Rero twese tumenye yuko abakenyezi barakeneye un appui, barakeneye un soutien, iva kuri twese. C'est pas seulement Black FM Festival, oyaha twese tugiremo implication. Je nitwa Kivuri Jean Patrick, nkaba mvariya muri RFM. Jewe hanini sinkunda kubaza ariko nakunda guterera, nga muri kano kaye mu nkundire banze mbazi. Akabazo ka mbere mwatubwiye ku kintu kijanye n'abaraperi hariya, numvise neza yuko byagarutse kenshi, ariko urashaka kumenya abaraperi muzokoresha muri kino gikorwa, bega muzofata abaciye muri Black FM babuse amahirwe hamwe n'abataciye muri Black FM bafise impano, muzohurira kuri tele abantu babiri nye baruko bimeze, muzobahuza gute? Hari agahembo gategekanije ko tuzi ko abaraperi kenshi bashikira iyo bagiye muri ivyo bikorwa, mu nyuma yavyo bikunda kwega induru n'amajambo menshi. Mwamara bimviriye. Hanyuma akabazo kagira kabiri, reka ndagarukane muri festival ni edition igira kabiri, ni kuri ETS nkuko mabivuze. Twakurikiranye ibintu by'ibiciro ntavyo mwatubwiye, tuzosubira twinjire ku buntu canke muzotugisha amafaranga, nimba tuzoriha nangahe, nimba tuzokwinjira ku buntu, tumenye inkuru dutanga ku bakunzi b'umuziki. Hanyuma reka nze hajya kuri Miss. Mwatubwiye ko projet yiwanyu yifadikanije na Black FM kugira kino giteramo kize gikunde kigende neza, mugabo mwongere mutange na access nziza badandaza bato cyane cyane abakenyezi bafise ivyo bakora. Mugihe tuzi yuko abakenyezi muri kino gihe bahazwe na byinshi iyo bari muri iyo business yabo ntoyi. Mwebwe muzobigenza gute? Mbe muzokora nk'abandi kwakira abazi kwandika canke muzokwakira umukenyezi afise impano yo kudandaza? Murakoze. Ibibazo ni bibiri, kimwe ndacerekeza kuri Ding. Hariho ikintu yavuze cyuko amasosiyete ashaka gukorana nabo, obegera bakavugana canke abashaka gutanga sponsor. Mbega muri sponsor hariho monta mwexija mukavuga muti umuntu adatanze iyi sponsor ne asanzwe akora iyi projet, asanzwe afise amantu ze yiwe ama produit yiwe, kugira ngo dukorane n'exija sponsor ingana gute kugira ngo entreprise yose yaba ifise uburyo buke canke bwinshi kugira ngo muze mushobore gukorana. Nibaza ko ico mwakuduha ko muco. Ica kabiri ndacerekeza kuri Miss, yavuze ko bimwe mu vyakora harimwo gufasha canke gusutena imigambi y'abadamu, ariko sinatahuye neza canke maybe hari n'abandi bashobora kuba batatahuye. Eske iyo migambi ni wamaze kudemara canke na mushasha ashobora kuvuga je iyi projet ndayifise mugabo narabuze sponsor canke narabuze umuntu asutena, muzoshobora kumufasha? Ni usanzwe abikora akeneye ko umusutena canke n'ufise projet atarayitangura nawe nyene muzomusutena? Ibibazo byanje byanze murakoze. Isa ni yagutse cyane, nashaka mutubwire muze kutubwira muri make intumbero y'iki giteramo muri rusange. Ubona ko
mwagiye muvuga ibintu byinshi bitandukanye biciye mu mizi, mutubwire muri make uko byoba biteguye. Hagati aho mutubwire icyo giteramo uko giteguwe, mbe hasabwa iki kugira ngo umuntu azisange muri cyo. Tubaze twaye inkuru murazotse. Black Festival nkoresheje mikro yose ati Black Festival niyo guha agaciro akaranga by'uburuti, mugabo nta migwi ndakaranga tubonamo. Imigwi ndangakaranga siyo yonyene ituma akaranga k'Uburundi gatera imbere. Mwanguha ni kimwe, ni secteur imwe ifasha mu vy'akaranga k'Uburundi. Washobora no kuba wambaye impuzu iriko ivyerekana igihugu cy'u Burundi, ariko rero mu nteguro ya Black Film Festival y'uno mwaka ntabo twiyumviriyeko, soko tutabashaka. Mugabo nuko yuko iya festival ihari imyaka yose isizo bihari, next edition tuzobahamagara. Mugo uyu mwaka ntabarimo kabisa, sinzi ko inshitomowe. Hanyuma Mignone yabajije ati amasosiyete mushaka gukorana hoba hariho monta iri fixe bari mudonke muza guherako. Musanze muri partnership ya ma evenement yari yose hari ibintu batavugira ku mbuga, ngira murabizi mwese. Mignone yatashe okay, hari ibintu batavugira ku mbuga, mugabo kandi hariho n'igihe ushaka ubigira bikaba clear, ushaka akavuga ati jewe ndaza canke sinzaha. Mugabo iyo ugomba kumenya neza ama offer kunapanze uja muri biro ya marketing yabigenewe. Donc rero biro marketing ya Black FM iri mu Rohero ya kabiri Avenue Sosadinire numero 25. Uciye kuri Fidodido uca winjira nk'uja mu Rohero hahoze Exide Roche canke ne haruguru gato ya Kepasa, ikibanza kiza cyane kizweho mwino minsi. Cyangwa ugahamagara ku matelefone akurikira 69 89 25 89. Ico nemeye navuze ntarandire ko cyane nuko ibiciro biri hasi. Ciye mbandanya kuca Kivodo yaje ava muri FM yavuze ati watubwiye kubijanye n'abaraperi, nashaka kumenya muzukorana n'abaciye mu radio canke n'abazoba musanze kuri TV bizogenda gute. Egome Patrick hariho abaraperi batatu bari sélectionné kuva umwaka utangura, donc bamaze umwaka uzobuheze turi muri selection yabo. Bagiye baca mu biganiro ikibiriraho muri Black Friday Hip Hop iba vendredi. Abo nabo duhamagara abartiste bandi bakiyandikisha kumusaba bahiganwa ikibiraho kuri radio. Abafana nibo batanga amanota. Ikimbeno kijanisha na liste y'abaririmbyi. Fulgence ndanakusuye kidogo ngarutse kibazo cawe. Liste y'abaririmbyi yabaye collecte gute? Nimwabonamo nka Bifese ku kanyuma ntimuze muvuge ngo hawe akamwana wa mama. Nimwabonamo nka sinzi Natasha nta n'uburi ngahe Bujumbura. Ukuntu twabigenjeje twafashe amaradiyo yose mu kino gihugu kiretse RTNB yonyene niyo yatugoye kuronka. Mugabo nayo baguma baduhisanga tuvuga teka turindire ntacu. Twafashe amaradiyo yose tuyasaba tuti ari uteguye festival imeze uku. Abarimvye 10 wohamagara ni bande? Abazokenera kubona amashiva arahari. Irebera duhaye, Kitira duha, Sanganiro, Nderagakura, Rima, Buja FM, Iteka, Buntu FM, bose n'abaruguru, Star FM na Humuza FM bose baraduhaye. 10. Dusha dukora rero uhagatse kenshi ninde. Tutaronka abantu 10. Mwutangara mubonye Regimo dingi manager wa Regimo, umugaji mu ntari muri festival. Muravyumva? Nta kabona makabayemo. Iki mbenshi ndakijanisha na Starboy yabajije avuga ati ibintu by'abakomisiyoneri. Sivyo ga Starboy. Mpamvu nabivuze. Uravuga ari abafana bari kama mu artiste babo kubatambutse kandi tuzi ari cyo
bari gukora hano baca usanga amafaranga yarahawe n'umukomisiyoneri ntayo yemeye baca bavuga ati twaramurishe ngo niyaje jewe ndishura nce nk'agakrende y'abaririmbyi ubwa mbere muri Black FM dingi ntiyaronde y'abaririmbyi aho mera ntiyabarondeye na naka je ubwa mbere murazi ko ndi muri Amika ya MCD Burundi ndi mu ndongozi zayo twe dufise ihanyiro vuga ngo abaririmbyi b'abarundi mubahe amamiliyaridi baje kuririmba uwo ni jewe ngaha mubona ngaha aya vuga nti umuririmbyi aje muri show aje muri festival aje muri karaoke aje muri gitaramo cyose aje kora sport cyangwa kugira iki muha amafaranga naho yorarapfuye abana bazosigara bararya uwo ni jewe ariyo mpamvu mu kujye na budgetation ya festival muri budget hageze aho abaririmbyi jewe nacimvamo ndamenye ibanga ry'akazu nyihanganira cyanavuga nti directrice nawe nawe kununza amasantima yawe nawe vayo tugihebera umubosi twamati ngiriste ama contact ya manager babo ngaya vugani ndina hamagara mukombozi ndamuha 10 nina hamagara satobe ndamuha 50 iyo bije ntiza kuboneka uwo ni jewe aba komisioneri nabo yuba bayemo umuganizo kiwacu tavyize bihaba kameme iyo bibaye haba habaye gusamara ku muririmbyi none mu byukuri abaririmbyi b'abarundi ntibari informe kujya bamenya directeur w'iradio kujya bamenya wateguye evenement kujya bamenya ntibari informe kweri ndabahakana rivuga uko muririmbyi wari wese pfuma basuhiga umuntu umwe we wizeye nimba ari papa wawe ari mushika wawe nimba ari umugore nimba ari mene wanyu higa umuntu umwe basi wizeye pfumukira donke team basi ri fictif basi nakituko ugire team ikurikirana ibikorwa vyawe handi bazo kuma baciyewe kuko sindi siri ko Black FM yobura abaririmbyi fasirema twe nta muntu twoca ko ngo dugira abaririmbyi dusibigano biteze imbere umuziki w'abaririmbyi twabafatira hagati ibera kuntu bimeze uri tayari n'uri tayari iyo haje bakano k'aba komisioneri je ntabwo ntikosa ku komisioneri ahubwo nkusinda ditakuki ku baririmbyi buri umuririmbyi baguhamagaye uvugana n'umuririmbyi n'umukomisioneri kubera iki avuga ati voilà qu'est-ce ni qui improving yuko uri muri team ikategura yo evenement d'abord abo se fisa ama contrat festival ari andero y'ivyi radio abona bari mu team ya festival bose fisa ama contrat y'akazi kiyo festival d'abord bakora mu radio mugabo hageze cha festival ni kindi kiba kije nandi masaha agiye kwiyongera mu kazi kiwabo okay ma contrat yekana yuko uri muri team uri gutegura iyo evenement mweke twamuhaye urupapuro dufasha kuyiga naka twamubuze nahandi jama vyabaye no hanze tugatuma bo hagiye baca nko kuri amikare duhigira abarivyo runaka mugabo dusura urupapuro gwerekana ati badutumye rero abantu bahendwa abantu bibwa muri ubwo buryo bigatuma umuririmbyi amara umwaka atanu na hamwe abonetse kuri afishe mugani wabo sino mu gitaramo bavuga ngo nta afishe n'imindiko abaririmbyi ikindi kintu babwira hariho kuba mu exige je ndagisavye vraiment officiellement ni muze mube mu exige ubwiye yuko ukeneye 10 million muri show yagusa suppose bivuze ngo uri capable gukora show yawe bakaguha na 20 million mu boss akarya 10 ugatwara 10 kuki mudategura amashow yiwanyu directement muri ko murasamara rero sinzi ko ndiko ndabaclear twebwe nta komisiyo dukoresha nta nabazigira baba kuko baririmbye deja tubanye neza ni radio ya Habaye kakantu ko kuvuga ati mushikikire kumbure n'imiziki yanyu turayivuza cyane mwakoranye nk'akazi ati akanakazi aba artiste sakazi twabahaye na nico nahereye kumvuga habaye partnership ya win-win ni sponsor baduhaye ya bo reka nce mbandanya kuca with designer wa Kibajije ya uno mwaka rero ushikana amakuru dufise with designer ntimuramuhabarira ayo makuru siyo ngira ngo ni babandi bandika amakuru nyene y'amatuzukano jewe si nosurukira radio ndetse so yari hano mugabo irya show ya mbere iba haba ikibazo c'umwanya c'est vrai uyu munsi twatanguye festival mu kwezi kwa mbere kuno mwaka niho byatanguye kumenyekana kizubaho mugabo tumaze imyaka 2 n'amezi tuko turayipanga bukebuke sivyo programmation no mwaka ukuntu ipanze dufise aba MC baba donc bafise uburambe mu kazi babimenyereye kandi bari strict
parce que d'abord leta igihugu kiduha umwanya wasangapi sivyo aba artiste listinganuko hariho abaca bihenda ngo naka ngo ni mukuru ngo bazo umwanya muremure oya uyu mwaka aba artiste abo twahuje ko dukorana bafise programmation iri limite bafise programmation iri strict donc kijanye n'umwanya bazobanganya umwanya ya tuko turaganira nabo buke management imwe tuvugana buke bari rassurer n'abantu bazoza mu giteramo bazoze bari safe bizeye ko bazoba bari safe umutekano rero wanashaka ndakivuge bacumva umutekano urapanze neza cyane abantu bazidagadura bazotamba bakumbagare baryoherwe n'ubuzogira ikibazo izo birahajya Croix Rouge kijanye n'umwanya ni sawa wizizayi natwe twaramubabariye vyaraheze ndabizi officiellement ntimuze mungire kukibaza wizi ni umunsi uravugana ku mwanya ushaka kuzinda kwereka message ngaha turavugana ku mwanya ntango nimwe dusenye na wizi radio iri safe iri clear iradio siyo guteranya abantu siyo kugwana n'abaririmbyi ahubwo ishikira abaririmbyi muze mumpere buno butumwa niyaba ari hafi karibu kuri Black FM mu design ni ya pas de souci mugabo kubizanye na liste ya ku line up uyu mwaka abantu bariko nabantu bataririmbye muri show y'ubwa mbere nibaza ko turi clear naca avuga ngo ntimwampaye show kubera yuko oya ni kubera abo bwa mbere umwaka ntibarimwe sawa hari wabaje ivya DJ Pole nico cyanyuma ndibaza DJ Pole jewe ku bwanje giti canja pani radio sintumye je ndamusavye kutadegura ahubwo hari hageze rero kwakora rero sana rero kuko industry mu bihugu byose industry y'umuziki itera imbere progressivement buke imyaka 30 50 imyaka maze supporting abaririmbyi na industry en general hari hageze yuko hakorero ahonyura neza karira gashikana ku itapi urumva DJ Pole sindakuzi ndakubona nk'abandi bose ntabwo dufitanye na wewe mugabe ivyo ukora je misi yose nsenga gatatu ku munsi mu gitondo midi no mwijoro kamu vintu sengera umuziki uzu bwa mbere nange izo mbaraga nkosha mu gusengera umuziki nange ndabihebe nibaze tugwanire kano kare tugwanire no industry ntahangayikishwe n'akantu kaba kabaye rimwe nimba yabikora kugira ngo anezere abo bana cyangwa abo baririmbyi bagenge imishamiro nawe nashaka hagarike n'ishuje numva notanga murakoze koko mwebwe muri mukorana n'abartiste kuko baragoye kuko yabivuze abartiste bandi ntibagoye gukorana hari umugani baca ngo igisi gifaturi n'amanyama mandi majambo umuntu agutunza agatoke ushaka kubera ko gatakuravye abagoye gukorana ni babandi usanga bikorana niko novuga kwikorana no kuvuga iki uwo murimbyi yijya kimara yikokora byose yimenya uyamana ama stress nibareke kwisha mu stress rero ndabona bafashanya babagabaniriza akazi kwanza umuririmbyi aja kuvugana na DJ Pole gute muyenzira bavugana mu biki bahuriye ivyo ntavyo no kwemeza ntavyo nzi ntavyo nabonye nimba banatonda batumwe na management zabo rero nizo management nizo nibazihagarike ya ntibagoye gukorana kiretse babandi nubwo bataratahura ivyo barimo je nakumye nibaza ati abibujumbura rero baje kwana naho ko yaragerageje kuvuga ati bavuye ruguru abanyaruguru ivyo ngira ngo shabirebire bavuye ruguru n'abavuye hano kingorongo y'imvyenga imvukira muze mu ndirimbo ya kingorongo y'imvyenga imvukira hose hari imvukira abaruguru nabo n'abantu kandi barakaze abo mu gisagara baratwakirije na Jemba ruguru batwakiriye bahabwa icubahiro musana mu muziki nta beef ziba mu Musanze beef iri programme iri prepare ari ivyunguka nibashake bayibandanye sawa kwinjira ni directrice murakoze cyane kandi bashimire orufisa kabazo jiba nitasibizwa sema eko kabazo bise niteguye festival kandi kondraba ngaho rugo na sponsor nimwe mbona nashe oya birabasha ikibazo mfise ni iki ko kwinjira ipaye ko bashari kubu no ni free iyo turavye rero murandabanye n'andi ma festival mu bindi bihugu
kugira festival ibe niniya surtout twarabonye nka sobwe duheruka mu by'imyamamazo twarabonye imigambwe yaje kwiyamamaza kwinjira ariko ubuntu mugabe kabura umuntu n'umwe aza kuza kwiraba bateguye kabisa byose ibintu byararyoshye bakabura n'umuntu n'umwe aza umwe uyu n'abasani babazanye hari naho bagera ricyo genda kuri ETS bariraba urumva so navuga ati rero kenshi mugabo gatusanga kenshi usanga biva kuvuga imyiteguro canke maybe hariho ubuto runaka bwa baba banegrije peut-être sindi ugasanga n'umuntu kugira ave muhira afate programme yo kuvuga ati ndagiye ahantu nuko haba hariho grandeur runaka ico kintu kuko uno munsi turi mu bihe affiche yonyene idahamagara umuntu affiche kera niho bagira ama affiche bakamanika mu gisagara cyose twarabonye n'abakandida twebwe bamanitse igisagara cyose ama affiche mugabo baronka abantu babiri babatora mugabo mukomboza atanamwe yigeze yafisha mugabo yashize ingufu cyane muri grand sinzi kumwa muri communication mukomboza ingene yari imeze tukabona yaronse abanywanyi baramutora kandi yabaye wa kabiri ni Bujumbura niyo kuri cancer de credit nihangane gato turimo none navuga ati kibazo cyanje ni iki nayahe ma brand manini genre turabona nk'ibintu nkaza ibintu birimo nka parody surtout urabona ko biraba binini ari ukuntu byagiriye communication nziza namwebwe mukaruhurirwa mugakolabora n'ama media atari no munsi gusa buryo communication bari continuer ku buryo ikintu kibici wacu ibyo yumva bari byunguka sivyo ko nta bintu ngurumva ngo ni Black FM ngo dufashanye oya baje no munsi muratuye byunguka mugabo n'ikindi gihe bwatubandanye byo navyumva bwari muvunike dukeneye kumenya yuko hariho ibintu kiriyandira ye apana gusa twari festival comme ça naho tavyunka byo babirimwo mugabo kibici wacu tukeneye kumenya ikintu cyo tuma hari abantu bumvise ati abantu runaka babirimwo natwe twatubijamo sivyo bikaba byindi binini lakini kumenya ico kintu cyo tuma iyi festival iba gwacu iba nini ibi igihugu comme ça bibitere n'intega abandi ko kuri ETS so kimwe no mu kinama ETS n'ahandi hantu murakoze ikibazo kirimo kajagari mugabo ndibaza murabahinga inyishirimo urakoze cyane reka ndagushimire cyane simbizi icambere na mbere wavuze ati mbega koko turabona affiche inyuma ariko nta logo n'imwe y'umusponsor ahari novuga yuko sorry gato novuga yuko nta logo nimwe ihari mugasi kuvuga yuko atama sponsor dufise iyi ni novuga yuko ari tugize tubonanye n'abamenyesha makuru tugize ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa mbere mugabo turiteguye kugira dushoboye kugira ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa kabiri kugira dushoboye kubabwira aho tugeze kuko no munsi tuje tukavuga ati uno munsi turi kumwe na Braludi uno munsi turi kumwe na kanaka nivyo nko kubivuze tubati ko turidandaza kugira abandi bumva ati Braludi yarabizeye kanaka yarabizeye ati reka dushoboye kuzanamwo amafaranga ariko novuga yuko burya organisation abantu benshi bafise organisation yabo mugabo twebwe organisation yacu nivyo ntidushima yuko twobivugira ngaha kuri uno munsi ariko tuzobahamagara kugira dushoboye kubabwira ati turi kumwe na kanaka mugabo muzobibona ku makava tiko turasohora ku mbuga ngurukana bumenyi abo turi kumwe amakava yarasohotse nk'abaririmbyi aho hariko abapartenaire bacu kuri uno mwanya wavuze ati tugiye kuraba hariyo ndabiye nk'akarorero je nari mu matora hariyo abantu bari baronse ubusa kandi kwinjira kwari ku buntu nibaze yuko twebwe ubwo busa ntabwo twiteze kuko turabiye kuri evenement iherutse festival iherutse hariho abantu bakwiye kandi ubuho dufite strategie ikwiye turiko turitegura bikwiye ku buryo bazoza rero ikintu gihari suko ayo ma entreprise nivyo turayakeneye turakeneye abazanamo amafaranga kugira ikintu kishoye kuba grandiose kibe kinini nya cyane ariko sikuvuga yuko nabo nyene ubwabo baradukeneye kuko ugiye kwihweza evenement iherutse abashoboye kuzana
ibikorwa vyabo abashoboye kuzana tubamamariza ibintu vyabo barahungukiye abo rero nibo bazosubira bakanatwizera mbere ahubwo nohimiriza n'abandi yuko borabira akarorero ku bandi kugira ashoboye kutwizera na cyane cyane yuko iyi festival objectif atari kuyungukiramo amafaranga ariko objectif nkuko Dengi yabivuze objectif ni kugira impano z'abaririmbyi zishoboye kuja habona en plus uyu mwaka twongeyemo yuko hazoba hariho ibikorwa by'iterambere ry'igihugu ntiwari bwashike mugabo tuzoca mu masoko atandukanye dusukura igisagara turafise projet y'abakenyezi aho abakenyezi bazoba bafise imigambi ya mbere hazoba financement y'ama projet yabo mato mato so rero twebwe tubona ikintu kinini yacagutse gusumba kubona amafaranga nibaza yuko hari ikindi kibazo wabajije hari ikindi kibazo wabajije sorry nibaza ko ari ivyo yari brand hamwe n'abasponsor ego gusa reka ngaruke kuri Mignon yari yabajije ati mbega amafaranga azorihwa azobangana gute kugira abasponsor bashoboye kuza nkuko Dingi yabivuze so waruri na wewe yakisha atariho waruri ariko Dingi yari yavuze ati burya anye hari ibintu zavugirwa ku radio adresse ya radio ni muri Rohero Avenue Source du Nil numéro 25 urashobora kuza tukaguha offer dufise kandi ni offer iri abordable twashatse kuvuna ayo ma entreprise turinga kugira dushobore kubafasha abagire visibility y'ibintu byabo turinga kugira natwe tuba supporting nko baba ariko bari supporting so rero ntihagire uzokwitinya kugira ashobore gushika twongeye ko hazoba hariho n'ama stand ayo ma stand ni kuvuga umuntu wese nabajya batari ama entreprise manininya ariko ari abantu bafise utuntu duto bikorera mu two gufungura impuzu ibintu bitandukanye bisanzwe ukeneye yuko monde ibona cyangwa se abarundi babona cyangwa bazoba bahari bagushorera turafise ama stand atandukanye yahajya tuzoba turi kuri SS Kamenge nari yahagutse urumva byiza mu zakare abafise ibyo bashobora kwamamaza cyangwa se ibyo bagurisha kuko classe dufise ziko ziraduherana rero byiza mushobora kubizana hakiri kare kugira ngo kuronka iyo opportunity mukuze guca ama stand ariho uca yumva avuga ati okay iyo stand ni for free canke ni muri babandi batanga sponsor novuga yuko ari ku buntu kubera amafaranga turiko turasaba ni make cyane nkuko twababwiye twebwe objectif ya festival kugira tuyironkemwe amafaranga haba namba mugaba amafaranga nayo kugira ushobore ivyagusaba ugira ngo bitera ubwenge buke ariko ntitubavuna barazana yo make kugira tubone yuko iryo shaka ririmwo rero nuwifuza yuko yokenera stand turamuhaye kazina karibu kuri Radio Black FM hariyo biro nyakubahwa ngaha anye ni habari rugamba kugira ashobore gutanga izo offre zose hama twese tworoherwe twese turyoherwane na festival kuko ni yacu kandi ni yanyu ego nibaza yuko Mignon hari ikindi kibazo yabajije mugani nibaza yuko cerekeye Miss karibu merci wabajije ikibazo nyimba tuzokwakira abafise projet canke abatanguye canke abasanzwe bakora novuga yuko twebwe tuzokwakira abafise projet niyo tuzokwakira kubera abo onye usanga bafise projet usanga yarayigiye ugasanga arasi kuyidefenda ugasanga arayifitiye imigambi minini ya cyane hariho nundi wonya yoba yaratanguye kuko si bose usanga bafise objectif zimwe hari nk'abo usanga basanzwe badandaza bakadandaza juste kugira ngo baronke amahera gusa mugabo ugasanga si umugambi w'iterambere rero niyo mpamvu twebwe tuzokwakira abafise projet y'iterambere umugambi ufise iterambere izomugirira wewe ukongera kagirira n'igihugu ego nibaza ko ari ivyo naje kwishura hama hariho nundi yari yabajije ikibazo yitwa gute wari yabajije ikibazo
kudepoza ku bakenyezi turacagira iyo liste ntiturayiheza kuko si bose dushobora kulansa iyo avido candidature ngo bose bashoboye kuyibona ngo dans le délai convenu. Rero date limite iracarabwa ntiramenyekana mugabo date yo gutangura kwiyandikishiza guhera uno munsi niho haza gutangura abantu kwiyandikisha twaza gukora ibishoboka byose namwe ge ba journaliste murakora ibishoboka byose kugira mudufashe kugishikana kure kugira bashobore kwiyandikisha ari benshi yego ni ikintu ciza cyane kubera kuko abakenyezi bari mu kino gisagara si bo bonyine tuko turaraba n'uri mu Kirundo uri Makamba uri hehe ahawe karibu kuza kwiyandikisha mwino competition. Turafise ikiganiro cije abakenyezi kuri Black FM. Ico kiganiro rero abagikoramwo bari en parallèle en partnership bakora direct na Miss Dira. Iyo bagiye kuri terrain bazodufasha kumobiliza abo bakenyezi bakora ibintu bito bito. Uzo telefona kuri radio ikibiriraho hawe karibu akavuga jewe uzoza ku radio ikibiriraho ni sawa. Turiko turategura no ngaha mu gisagara hagati ahandi hantu ushaka kudepoza imigambi yabo mugabo apana alinye donke mapuro utazi kwandika bazoba mwakira avuga bamufasha kugira ane ababe bamusomere ati nibi wavuze tego nibi navuze canke sivyo navuze urumva dushaka benshi bashoboka kugira ngo haboneke imigambi myinshi havemwo itatu myiza gusumba kandi abatazotsinda baparvanye kugera nko muri demi finale burya nabo ntizo bihereye hajya ako nakandi kantu kumva umuntu bagiye kuvuga hariho coaching izokurikiranwa après 6 mois tubone kuvana nabo rero samu rakoze. Okay ni miho Black FM ubunyene ni ndayivugira hanyene bo barayiba sorry. Murakoze cyane nibaza yuko Miss Dila yobandanya kugira ashoboye kwishura ikibazo ca Kivodo ari he Kivodo aravyumvira oya bwo woshobora kudusubiramo ikibazo yakishuye abize sawa d'accord nibaze yuko ibibazo ari nk'ivyo ariko hari ikibazo ntashoboye dinga tashoboye guha umuco wakibajije nibaze yuko ari Starboy yakibajije nibaze yuko ari Starboy yakibajije oya ni Kevin muri Mashariki Kevin ni Thierry sorry Thierry wabajije uti mbega hadosabwa iki kugira mushore kwinjira hari abantu bagumye bavuga ngaha ngo ni kubuntu mugabo naho dingi igeze avuga yuko ari kubuntu nagomba rero ndabaha umuco kuri ico kintu ni kuvuga barashobora kwinjira kubuntu nkuko bashobora naho nyene kwinjira kubuntu mugabo hariyo ico batanze gito kitabavuna sinzi yuko ngaho umuntu ahura ni kuvuga hariyo kuvuna umuntu ukamubwira ati riha amafaranga 100 kugira ushobore kwinjira mugabo hariyo no kubwira umuntu ati riha amafaranga nkibe yitomati kugira ushobore kwinjira nihabe akajagari kenshi rero ivyo biracigwa muri conference de presse izokurikira akazubara kajyukeza kugira ushobore kubabwira ati bizogenda gutya kwinjira bizoba ari uku mbega zo hari amakarata yabinjira mbega muri VIP bazoriha gutya kwazo bari n'ibibanza vya VIP ivyo byose tuzobimamenyesha muri conference de presse ikurikira.
none ko harimo mu ntumbero harimo guteza imbere umuco w'abarundi guteza imbere umuco w'abarundi ariko nta bantu yab'indangakaranga barimo none umuco w'abarundi uzoserukirwa gute ko abasani baza baririmba ahanini imico itari iwacu ego nibyo murakoze. Umuco utari iwacu n'uwahe ko umuziki ari universel? Okay, oui, je comprends. Murazi twebwe muri Amikali twageze kugira mugabo bice vyitamo tuzogira projet turondere umuziki w'u Burundi. Urahari bimeze gute? Uza wumva bamwe ngo bongo flavor sivyo? Natwe bitugane bimeze gute? Turakora ama research turerondeza bajya bakera ni gute bakora umuduri ni gute bakora iningiti tubikore tubishira ahantu ku buryo tushira mu mamize tushira mu bibliothèque abana bazovuka ejo bose bazohore babimenye bavuga ibicuba gute wo biterateranya cyambona resama hari producteur mwiza cyane nzonya Joel asharegeranya utuntu twiwe arakora abutsi kuna bose nyamudiho twebwe ugiye kura umuziki wundi wo bari uwahe. Alors aba imigwi ndangakaranga siyo yonyene yerekana akaranga k'igihugu nivyo nasiguye bwa mbere ahubwo ni bamwe mu bantu nimwe mu secteur afasha mu kwerekana nubwo ushobora kwambara dufate imuzika amabara donc harimo costume muri culture na design zirimwo z'impuzu fashion irimwo. Alors igituma batarimwo uyu mwaka ntibabonetse kubera iki? Ni kubera kuko inyishu ni Miricleya aba artiste bose muzobona bariko performinga hajya si twebwe twabiyumviriye si jewe nabiyumviriye si directrice abiyumviriye twe twakoze collect ku maradio yose kiretse RTNB yonyene nawe nyene kubera iki baduhaye amasango bagaca bagira ubuzi abo bidufashije. Isanganiro yaraduhaye liste y'abarimvye 10 ba mbere babona boshira mu festival. RFM ndera gakura radio buntu humuriza urumva zose mu gihugu kiretse RTNB yonyene twavuga tuti 10 ba mbere ni bande abaje kenshi ni bande sivyo jewe naci ntangakaro ndavuga nti dingi rugamba ni manager wa Regimo Music muga ntibazowarimwe muri festival imagine guha akaza abandi ukiyima urarura mugabo uranyobwa urumva mugabo habemwe umuco sivyo imigwi ndangakaranga rero peut-être naho nyene peut-être umwakuza ni haba hari umugwi ndangakaranga abadoshira mu ikintu nikiziga gihagarara ni n'abantu akidirecteur wa festival hari nkundi muntu ntaco azona amatekiniki kiwe ntangwa nimbo mugaje kwera ko fisa abagenzi benshi babaririmbye wosanga ariza ngo kuri afishe ngo haguma haza babandi ega system ifufu kuyikuraho igiteramo cha Pole ni babandi igiteramo cha Naka ni babandi lasiko yateguye igiteramo ni babandi mugabo nabyo sivyo ono separo system ibiri behind rero rifuka abantu aribo bitorera abaza kubahereza umunezero kuri tere niyo mpamvu nta yindi. Yego mugatsinda twahukirwa neza uzoserukirwa gute uwo muco abo baririmbyi bazabafise ko muko muvuga yuko umuco userukirwa mu buryo bwinshi mu muco harimo ibicuba kwivuga abazina baraperi sivyo harimo mukomboza harimo Bface harimo guhibongoza harimo Natasha harimo Monia Frere mu muco tubicije mu muco wacu abarundi kera baravuga baracimigani sivyo donc sinzi ko ndiko ndabisigura nabi cyane ego kwivuga amazina canke kugira amaka barandika kandi ugasanga bariko bandika ego ibintu nka Bface aravuga imigani ariko hanini mu muco n'akaranga k'abarundi n'ururimi bariko mu Kirundi bacanga indimi shaka ikintu specific coba kizoba gihari cerekana umuntu abibonye guca dushaka umuco w'abarundi ataba n'abarundi daboro nta munyamahanga arimwe ese aho nta kantu k'umuco wacu mwumva ntabwo ari discrimination no parce que twe warashaka harimo umukongomani umwe visa turayironderera aboneka n'amahoteli zo mwaka turayaronka mu nyuma aravuga ati sinkije naronse idiri komeye mu Faransa cincika
ndavuga nti Imana iguhezagire kuba d'abord ari image y'abarundi gusa genda murabe tugize Black FM Festival cyo n'icongereza sivyo mugabo mu kirundi hari nusanga binagoye no kuvuga donc ikintu cekana ko ari ivy'abarundi nica umuco uzobasuke n'icyaha ururimi d'abord ubwa mbere hari umuntu aremwa aririmba imiziki atari mu kirundi kweli tabo akaranga akazuba kaserukiwe icaka binumva novuga twe twarabegizije wanashaka ngo muzoze mwambaye baravuga ati ibintu bishoboka unyegizija kuza nambaye ibyo bintu dunia muramuzi dunia yo mutimbo niwe afise gari nini ya ibintu vya ibintu by'ishirundi dunia twaravuganye azobaha ku mafaranga make voye meme gratuit ati wapi mugabo nka dunia canke umuye musi ukazoba yambaye ndayivuze nuko nyene muciye sinzi antuka umuntu abikubwiye wewe nahoze umuntu yakwibiye sokre kugira ngo gusa nk'umuye musi mwe muzobibona basi ntacu umuye musi muzobona ko azoba yambaye muga nimwe antuka nahoze umuntu atumene ibanga muri go turabisubiramwe mwehebwe sawa Festival le 24 azoba ari zero déchet street rap na street dance kwezi kwindwi nyene hanyuma caca umunsi wa 25 hanyuma 26 hazoba grand concert amasaha dupreva gutangura 13h kugira ngo iherere wa mwanya duhabwa na mairie ya Bujumbura intumbero festival Black Film Festival 2025 second edition intumbero yayo nuguhuza abanyempano n'abafana babo nta kindi